Mu ntumbero yo kongereza umutahe mu microfinance umurimo kuri uyu wa munani ruheshi umwaka wa 2023 urwego ntunganyabikorwa n'urwego nshingwantwaro bw'iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana baratunganije inama idasanzwe ku banyamitahe babo n'abandi bifuza kuzana imitahe yabo muri iryo shirahamwe. Iyo nama yabereye mu gisagara ca Bujumbura ikaba yari ifise intumbero yo kurabira hamwe ubuzima bw'iryo shirahamwe ryo kuziganya no kuguranana microfinance umurimo hamwe n'ibisabwa kugira ngo riduge ku yindi ntambwe. Isidore Hakizimana umukuru wa komite ntunganyabikorwa aratubwira icatumye bayitanguza n'ico bashitseko muri iyo nama. Ni ikigo ciyumviwe n'abantu batari bake bagiye hamwe barashira hamwe uburyo bwabo hanyuma bahavura biyumvira ko ubwo buryo bobuhinduramwo iyo microfinance mu mihingo myinshi y'igihugu itandukanye. Twihweza imirimo abenegihugu basanzwe barangura mu mpande zose z'igihugu, tubona abenegihugu barakeneraho bovana uburyo akabona abandi bifuza aho bobubitsa. Duca dusabata intumbero nyamukuru yo gutanguza microfinance umurimo kugira ngo abantu bagerageza kwiyungunganya mu migambi itandukanye bashobore kuronsa ubwa mbere aho babitsa amafaranga bashoboye kuba begeranije, hanyuma bibaye ngombwa abakeneye kwagura imigambi yabo bashobore gusaba ingurane bya bita amakredi. Iyo nama yari yo kwigira hamwe ibijyanye no guhindura kategori tuja mu yindi. Twagiye turihweza ibijyanye no guhindura kategori nk'amafaranga yo bakenewe ukunangana, tuca twumvikana ko tugiye kugiza amakontribution cyangwa amacotisation kuza turegeranya imitahe kugira ngo twiyungunganye turabe ko twoshikana umutahe nyamukuru berube idusaba. Felix Bahati umwe mu bari mu nama aratubwira icyo yashimye kuri microfinance umurimo. Jewe akarusho koko ni kanini cyane kuko no mugambi mwiza uje gusahiriza abenegihugu mu iterambere ryabo na cyane cyane no mu iterambere ry'igihugu kuko bazoharongera ko akarusho kanini na cyane cyane mu gushigikira imigambi mito mito yabo yo kwiteza imbere. Muri iyo migambi yabo basanzwe barangura bizoborohera ingene umwimbu bakuye mu byo barangura na cyane cyane amafaranga ko bazoronka ingene bayabika batavunitse batageze urugendo rurerure kuko batubwiye yuko bazuguruza ibisata na cyane cyane aho abenegihugu bato bato basanzwe barangurira imirimo yabo ya misi yose. Kandi batubwiye yuko ari n'umugambi uje kubasahiriza mu bikorwa basanzwe bakora bya misi yose nko mu kuzoza barabafata mu mugongo mu kubaha ingurane ku buryo butavuna zizobafasha kugira ngo barangure iyo mirimo yabo ya misi yose. Mwomenya ko iryo shirahamwe rifise icicaro mu gisagara ca Bujumbura zone Gihosha quartier Gasenyi rikaba rimaze kugorora bisata mu Gatunguru ku Muberure no ku Mucungwe muri komine Isari ntara ya Bujumbura. Ubu rikaba rigeze ku banywanyi bangana n'46 mu kiringo c'umwaka rimaze rikora. Radio Television RTBB ni ryiza ry'Uburundi.